mugabo abajene ahantu bariko barakoreshwa henshi bahembwa amafaranga make uravye inguvu batanga n'amafaranga bahembwa ntaho bihuriye vraiment ifoko baraba aba bajene bakiri apte babaha inoti hama bakore uza gusanga abantu bariko barahembwa amafaranga menshi usanga n'abashefu yego babatama agenda mu birageze agacatangura gusinzira uwo mujene karakombata 70 50 problem navyidoze cyane ko bari kumpakanya ko gukosora bakambwira ati kosora ibi kuko cari kiyano gikunzwe cyane mugo ko batampaye akanya ko gukosora narahavuye wanashaka numva ndashavuye barambwira ati kiyano cyafuswe sawa nta kibazo ngo ndavuga ati no kameme ivyo ntivyokunda nca ndaronda abaza buke ndaga no muri sense kubaza ati mumbwira amakosa yoba yararimwe ndabaza ati none ntiyo kosorwa toya wahejeje na direction yanyu ntibikunda ko dukosora kenshi je nako bitwa kubera ko hagize umuntu akora ikosa turi kumwe akisigura cyane je ndacanuba none musi nikomeze Kazwa TV reka tubaye ikaze mwe muriko muradukurikira wabura hano mu gihugu cacu c'u Burundi ciza canke hanze yacu muri diaspora reka tubaye ikaze tubabwire ngo don't give up ushobora kuba uriko urakora akazi ukabona karakuruhishije ukabona ushaka kubivamwo canke ushobora kuba uri no mu bindi bitandukanye nyene kwa wumva umengo ibintu ntibimeze neza ariko hamwe n'Imana no kwizera byose bigenda neza kuko aho wari uno munsi se wari ejo hahise kandi naho uri no munsi zizobura ejo hazoza donc muri byose bisaba kwizera Imana no gukora cyane gusa ibintu bikagenda neza. Dufise umutumire kuri Kazwa TV adasanzwe benshi muramuzi ndabizi neza ko menshi mumuzi atuganira ibintu byinshi bitandukanye kandi byubaka ubuzima bwacu ushobora kuvuga ati ninde kadamuha ikaze abidondore twebwe tumuzi kuri Lenine Manariyo turaguha ikaze. Urakoze cyane yego ubundi amazina yawe nayo yego ni Lenine Manariyo gusa kera nitwa Nkurunziza Lenine hama bice bihindukira he nisanze byahindutse tu okay nani tanguye mvuga ngo don't give up warigeze wumva umunsi umwe wova mu kintu watanguye iyo kosa kandi ufise objective donc ego kwishuri ubwo nibaza ko n'ubwana bwarimwo naze kwishuri biragira igihe numva umengo biranduguye ngeze mu bicenda narashatse kubiheba naragoye abigisha cyane nagombye kubiheba hari igihe aba jeune bari baharaye ikintu cyo kuja mu baroberi narumva nyine ndyoherwa mbona bagenda numva ko kwanira igihugu nanje no bijamwo mugabo nyine barambere intambamye yego mbaho hamanda barahenda ndasubira kwishuri ndapfayo nsubira mugabo mbona nani mu wicenda kubera ivyonya yego habaye amashuri ahavira yamara narahejeje vraiment yego oya gusa nuko adahera narahejeje lisansi ayo wari ushaka mbo ayo nashaka sindayamara kuko urumva ntagiye lisansi umuntu abakeneye master abakeneye doctora gusa ni lisansi ya kera okay kandi umva uzobandanya mbo uburyo bubonetse kubera ko umuntu amaze kugera mu hari imyaka ugeramwo ukaba wumva koko uteza kubanza kurondera ubuzima hama ubuzima bumaze kuboneka ugashobora kurondera amafaranga kugira ngo ushobore kubandanya kwiga ndiko ndakura mugabo sindasaza cyane turabibona ko kiri umuntu akirimo oya ubuhanza bwase ntibaza kububona okay jewe si jewe gusa ni umwe wese iyo umwana amaze kugera ariko arakora buke buke aravuga ati je nzobiki yego Lenine Manariyo yamye afise indoto zo kuzobiki mu buzima bwiwe nagize ambition journalistique niga mu mwaka w'8 ndibuka ko amafaranga mbere natanguye kuronka ibihumbi 2 naguze muri radio 1800 apana kugira numvirize umuziki nko abandi bana babigira ariko kugira ngo numvirize ingene abamenyesha makuru bavuga narakunda ibintu ama emission bigani ingene bavuga kuri radio nationale akunda umuntu aherutse kwitaba Imana vuba yarababaye cyane yitwa Pascal Butoyi yego yaranyispira cyane ndibuka ko bigeze no kumparamvwa kubera
umunsi wa mariage yewe niga mu w'icenda nemeye gutwara radio ku ishuri kugira ngo ndumvirize radio ngende ndumvirize ngene mariage yuza kugenda kubera ko babivuga bagaca bashira corona n'indirimbo nkunda cyane za z'umudiho wa reggae yego none warahavuye bishikako ego uno munsi ndumesha makuru kandi ndavyishimiye yego kuko ni indoto zanje zagiye mu ngiro novuga yego nuko hari abantu bagukurikira no munsi batari bazi maybe ko mu journalist Nenchagenda niko ndavuga nti don't give up. Ushobora kuba ufise indoto no mwari umwana afise ariko adukurikirana afise nka 15 ans. Ugasanga avuga ati jewe nzobumenyesha amakuru par exemple. Yego. Est-ce que biroroshe gushaka ku ndoto zawe? Gushika ku ndoto ni ikintu novuga ahubwo ciza kuko n'abashakashatsi benshi baravuga yuko umwana w'umukobwa kuva ku myaka 6 aragira indoto z'ubuzima ica azokora umugabo yumva ko azomunezera mu buzima ibintu byinshi biva kuri iyo myaka rero no kuvuga ko umuntu agerageje kwisunga uno munsi gituma abanyafrika benshi bahomba ntibakorera ku ndoto zabo hariho n'abantu usanga bananiga ubuzima kubera abavyeyi babo bababujije kuja mu ndoto zabo nkunda gutaka akarorero nk'ubu urashobora gusanga for example nk'uyo mu cameraman mwicaranye yarafise indoto yo kuba mu cameraman ngo ugasanga ko muri wabo bashaka kwa umuganga benshi narakunze aro turafise umu director umwe sinzi ko bita director abafata ama image ama video kandi arakora cyane muri kino gihe yaranteye inkuru ambwira ati je namanye ambition kuzokora ama video y'abasani b'abarundi yego ati rero barandihira amafaranga uje kwiga ikiganga ati mugabo nanje ndanuma ndabigira ibanga mugabo nacengenda none ko hatari mu Burundi kwiga ibijanye na filmology yego no kuvuga ko indoto gushika ku ndoto yawe biroroshe cyane mu gihe na cyane ushobora kuba wigenga hari amanyama je nkunda kuvuga nafise amanyama kera yego ndaranka umuntu anjana mu kintu ntashaka kandi no musi nikomeze yego no kuvuga yuko biba ari vyiza ko umwana aja mu ndoto ziwe kuko nivyo bintu wana shaka bifasha kugera uno muzi bishobora gufasha we bigafasha no muryango we muri kazoza yego okay wewe donc ishobora warosara gishitseko kandi ni vyiza cyane wewe maybe ko twebwe dushaka kuvuga ati je nkundashaka kuvuga ati nzokwiga medicine kuko nsanzwe nkunda abaganga ubundi akavuga ati nzokwiga journalisme kuko nkunda abajournaliste biva kuri donc tugiye mu byo kuganya donc wewe icuganye no munsi nk'umujournaliste uracishimiye nkuko iyo ndoto wari ufise uvuga ati abajournaliste bahembwa gutya bimeze gutya warabikunda tout simplement canke uravuga ati je ibintu ndabikoze vyonshikana hano kanaka novuga yuko wari umuhamagaro kuko ugiye kuraba ingene nagiyeyo namaze n'umwanya munini nya ntanahembwa wanashaka kandi cyo gihe twakorera kure ko natanguye stage muri Rema FM n'ubu ntiho nkiri ko je ndi umuntu akunda guhindagura ibintu yego no kuvuga yuko naragiyeyo numva nabikunze gusa vyarigeze kumbaza tubita abastagere mwese ariko hari haje umuyobozi mushasha niwe tubona no munsi mugabo rero abo twari kumara avuga ati uyo mu je nadufasha cyane aragitanga arakora kwa numva nako ndakora ivyo nkunda numva nyine umengo ndababaye narabaye shoke vraiment kuko ndavuga ati samahera ndiko ndabironderamwo ndiko ndakora nyine bisanzwe nsanzwe ufite utundi tuntu twanje nkora nk'urudandaza kurima kwa nkiri no muri kaminuza ndiko ndaheraheza mugabo rero ico gihe ngarangumiza ngaho gusa ikintu cyangiyoheye mu ico gihe nuko akantu kose kabonetse karimo amafaranga baca bandungika kandi kabonetse baca bandungika ikintu nishimiye nuko nagize igikundiro hakiri nkiri mustagere nagize igikundiro mu ba chef twajana umuntu novuga ko twatemberanye kenshi cyane gashoboka kandi yananyigishije ibintu byinshi gushika no munsi n'iterambere no bangeze ko novuga ko ari ndarikesha ni umuhisi Petero Nkurunziza kuko yarakunda kwigisha abanyagihugu mubona nandika ntanga amakuru nanje nigiramwo nkandika amakuru nanje nigiramwo ko nibuka ko ikintu cyafashije cyane navuze ko aba fonctionnaire badakwiye kwifata nk'aba fonctionnaire umwanya wose kuko leta ntibafatira amasaha 28 kuri 28 ariko arabigisha ingene bashobora kwitunga bakoresheje kugira udukioske bakaja muri commerce bakaja muri élevage bakaja muri mu burimyi arabibigisha mugabo ariko arabigisha nanje numva mbaye inspiré naciye ntangura kubigira ko rero kandi umva nari nkiri nasa nuko nari nkiri muri stage ari muri 2012 2013 gutyo ego Imana ishimwe gushikanye ku ndoto zawe amen okay abazire Lenine Manariyo cyane
bamuzi c'est vrai kuri Rema FM kuko nibaza ko watanguye kera hama usi mugabo hariho ahandi hantu menshi tukuzi kuri Lenine Manariyo tubigenze gute na Lenine Manariyo duvient tubigenze gute tubigenze gute ni ide nagize nakuze ubwa mbere bwobwo je nkiri umwana nkifite imyaka nka 17 18 yego abantu bakuze baraza kumpanuza bakambwira ko bashaka ndababwira ndabahano ubwo gasanga umuntu ashavuye yumva umengo yo ishaba fise yohera arukwaje kumbwira ibintu ikompre n'abantu bubatse kandi umva ko nankiri umwana mutoyi hanyuma no kuvuga ko ndi umuntu nakuze njya mu mastoki mu hajya bagira amadote ama mariage barangize nkaje mu mastoki umwana muto cyane kuko ndibuka ko nari umuntu anumye hari ikintu cyashika kenshi je nora ko bitwa kubera ko hagize umuntu akora ikosa turi kumwe akisigura cyane je ndacanuma none musi nikomeze singisigura cyane hanyuma rero nuko mu ico gihe ndavuga ati ubwo nyene uteko ravuga ni jana chance ngaho yemikosa ko ndibuka ikintu cigeze kumbabaza ndafise petit frère n'itabe bageze kuvuga ko n'itabe diari je n'itabe ko umufuke ndavuga ati ivyo byose n'ubwo nyene mugoro nagiye gutabagwa kubera komba imana agiye kumfasha kubera ko barigeze kumusopa ico kintu cyarananiye kwibagira barigeze kugenda bariko bara mu mpuzu bagomba kutumesurira kwa basanga tabiri muri wa petit frère kandi nibisanzwe no musara kanwa ni bon niyo mahitamwe yiyo hanyuma rero gutyo ntabagwa gutyo nahandi ho bari bazi ko ari jewe nyene nawe wigirije ni wewe nawe wigirije ngwasha ngo nuwo nyene urumva nuwo nyene hanyuma rero nuko uno munsi novuga yuko ni vyiza ko umuntu ubwa mbere abumviriza yego ukumviriza cyane uko kuntu robaza bakambwira nuko nabareka nkumviriza muri communication nagize communication anashaka je nja kuri kaminuza nagiye mvuga ati nyerekana biga journalist niko nabaje mu secretary yego bacha baranyekana muri communication narachatse no guhindura ngo ende kuri rimwe ko numva umengo nta kintu cya journalism kirimo hacaza umwigisha ne waciye ambwira ati no imyaka ibiri ya mbere ni na mane commune yindi ibiri ya nyuma ko twagize imyaka ine twe kuri university ati yindi ibiri ya nyuma ni namakuru ya journalism bacha baranyerekana amakuru numva naryohewe haro amakuru vraiment nakakubesha mbose niyemeye cyane mugabo sinari mu bantu baronka amanota mabi kuko nako nigi ibintu numva bindimo ivyo gusiba byo byurumva nivyabaho kamere nariga kuvuga abantu bazatone inyambukiri muri secondaire ati naco bitwaye yego rero muri communication nako ndavuga ikintu cya mbere kiruhisha nk'ubu ndazi ko namwebwe muba mwatanguye kuruha cya mbere kiruhisha nukumviriza yego hama ikintu cyo kidestressa no muri abavyiga muri psychology ikintu cya mbere kidestressa umuntu no kuvuga kwisulaje yego donc muri tubigenze gute ufise amatémoignage uvuga uti kandi gufasha abantu ko kuramaze kubafasha yego yaje rero gute yaje kubera izo ndoto razigumanye gusa nkishika muri Rema mu directrice yarahariye no ya Nasinete Mutoni niwe yampaye iyo stage ariko rero ico gihe ndibuka yuko bivanye n'ikibazo yampaye yacambwa ati wewe ukwiye kuja muri redaction ndabija mu mugabo numva ntabikunze cyane mugo naho ndavuga ati kubera arakazi ya journalism nyene reka nta kundi nyene ndi adapta ndabikora mugabo ronka bikora nongera nsaba uruhusha umushefu wanje ngenda gufasha mu biganiro nsaba kuko nasanze abari mu makuru ntibaje mu by'ibiganiro mugo nkasaba nkakorera hose ntango rya tubigenze gute rero ari minota 30 bamaye 30 minutes mu nyuma ndahava ndagura buke n'umushefu wanje atavyazi yitwanyese ndagura ngira isaha ntiyanabimenye mu nyuma rero yagiye kumva rero ikiganiro cyaramaze gukundwa nababwiye ati we amaze kumviriza ikiganiro bituko no tubigenze aho narigeze ku masaha ye atatu ku munsi hari samedi cyako wasamedi baguma nkwega bukebuke kiravamo kiragera ku masaha 8 par jour jene gusa mu nyuma dushiramo nabubatse twatangura kubigisha saa 7 y'ijoro mugabo urumva ko hari ivyo byinshi batakunze kumbure bitavuga ku radio nta bintu byinshi narinze muri journalism mugabo bijanye n'ibi by'amategeko na cyane barava barambwira ati rero burya mu bisanzwe iki kiganiro ntigihuje imico n'akaranga by'igihugu bironona imico kuko twaravuga ibintu bikomeye vraiment nivyo masa 8 gutyo saa 9 twaravuga ibintu nyene bikomeye byabubatse nabubatse bagatelefona bafite ibibazo bijanye n'ibijanye n'ivyamabanga yabubatse gutyo rero hama hariho kumbure igihe abajene bagera bamenyera ko byari maze imyaka myinshi banashaka abajene bamaze kubimenyera batangura kuza barumviriza
ivyo vyo bubatse hamara bamwe baravuga ati nibihuje n'imico iki abana bavyumva kwa ngo je navuga ati naco bitwaye kuko nahuce umugani umwana asinziriye kuko niyo bahinda baje ndibuka ko ni birebire mugabo reka kumbure novuga ko nararavye kubigarukiriza ngaho nje ndavuga ati ko batampaye akanya naravyidoze cyane ko bari kumpakanya ko gukosora bakambwira ati kosora ibi kuko cari kiyano gikunzwe cyane mugo ko batampaye akanya ko gukosora narahavuye wanashaka numva ndashavuye barambwira ati kiyano cyafuswe sawa nta kibazo ngo ndavuga ati no kameme ivyo ntivyo kunda nce ndaronda baza buke ndagana muri sense kubaza ati mumbwira amakosa yoba yararimo ndabaza ati none ntiyo kosorwa toya twahejeje na direction yanyu ntibikunda ko dukosora ati bo sawa ntaco bitwaye kubera ko numvise amakosa rero nagize nce ndavuga ati ntivyo hera ngaho ndakira page kuri Facebook nce ndakira na YouTube nce ndayituko nyene tubigenze gute mu nyuma barampirata abantu benshi bamaze kubona abantu ari benshi bakurikirana kuri Facebook barampirata barazana amatubigenze gute hanabazana amatubigenze gute bashira ko ibintu vya politike hanyuma rero mu nyuma ndavuga ati kanongereko na Lenine Manariyo nawe nabapirata abanazo pirata avuge ngo na Lenine Manariyo rero tubigenze gute na Lenine Manariyo ego kucyo rero nca natangura za nyigisho buke abantu barapora barazimenyera YouTube ni ikunda kugorana kubera urana kwisaba ama video ngo Facebook urashaka kwandika abantu message kagenda hanyuma benshi numvise bagire ngo none ngo gira ibintu vya monetization ivyo ntavyarananiye kuko nase umuhamagaro nari mfise ntwaro ku vya monetization Jessica mena wanashaka nibiri monetize nta namanoso yavyo mfise muri vyo ingwana gusa no kugira ngo ndondere message zishobora gufasha abantu bivanye naho ibintu byabigeze nuko rero tubigenze gute yavutse jewe nk'umuntu akunda kugukurikira mpora mbona uhanura cane sauti ku bintu vy'amakouple yego reka duhere ariko kuri jeunesse rino munsi ni gute uyifasha kuresolva ingorane zabo kubera ko ibihanze no mu egwaruka ruhanzwe n'ibintu byinshi harimo ibintu bisigaye bihari vraiment biri too much kandi aziko byose ubu bibona wowe ubafasha gute kuresolva ibibazo byabo bivanye n'imici hari basi no munsi no kuba twarataye akaranga niki ibibazo vya mbere abajene bafise uno munsi novuga ko ari ubukene akenshi je ndabahimiza kubijanye no gukora ndabahimiza kubijanye no gukora nkabereka combien de fois umuntu ashobora kwiteza imbere wanashaka atani bitaha afise kandi bigashoboka kuko umukuru w'igihugu dufise no munsi ne yavuze ati umuntu arashobora korora inkoko bashika va mu inka abantu baramupinze kandi abantu babikoze barabonye ko vyashobotse kuko iraba inkoko imwe igatamagi amago no musa kugwa ngahe urumva arazimvye ugasanga ari buke buko umuntu aragiye yaraguze impene aragwije impene araguze intama ageze iki mu nyuma kagura ingurube akagenda akazava gura yanka kandi ababikoze kiriya gihe uno munsi nanje ndi mu babikoze je sinshobora kuba ahantu nafise udukoko nukuri sinshobora kuba ahantu uri umukozi gushika uno munsi novuga ko uno mwanya tuvugana ndafise parete imwe irenga y'amagi no kuvuga ngo manja n'ubundi ndose abashitsi nkabahereza amagi bakirira turaza gutaha mugabo rugasanga ejo shankijya ejo zirungutse gusiki naco no kusanga n'abasuma baraziba mu gisagara ni hatari mugabo urumva ivyankiye ngaha nje nabikora mu gihugu hagati kandi bigakunda bikagenda neza rero no kuvuga yuko ikintu kenshi manura abajene ndabahanurira kubijanye no gukora nkabibutsa dukoreye no muri Bible yuko na Bibiliya iravuga ko Imana ihezagira ibikorwa by'intoke z'umuntu kuvuga ufise intoke zikomeye ubu ufise umutahe deja hanyuma ukibuka yuko ikintu cyari cyo cyose ntuzoza kubwira muyomba wawe ngo mpumutahe inkore ntuzoza kubwira ngo naka oya abona ko ugomba kumuhomya amafaranga ni ukuvuga ko n'umuntu wanashaka yari karatambuka agatambuka acumbagira ukamufata ukuboko misi yose arateba gukira mugabo muretse akavuga ati cumbagira umenyere aracumbagira mugabo agashika ko la Bible iravuga ati ufisiki abantu bose uzura abantu bose Imana yahezagiye bavugwa muri Bibiliya gwera kuri Mose yabajeti ufisiki inkoni hari umumama yaragowe umugabo wewe yari umukozi w'Imana yarapfuye mugafana amadeni y'abantu ushika n'abana be bamutwara bagire babatwara kubinyagano haje umumarayika aramaze ati ufisiki ati mfise udukono turimo tufuta ikintu kijagwirije kuri bya bindi nyene hanyuma no kuvuga ngo wanashaka igihe Yesu yahindura
imvinyu yarinze kubabwira ati nimuvome yego muzana amazi kwanza nene yarafise uburenganzira bwo kubikora yego no kumenya yuko rero ifo ko bagira base bakiri bato abajene bakiri nivyo nababwira akiri mu ishuri akiri umwana je natanguye kuja kugira ivyo bita kunobera ibiharage ahantu baba basoromye ibiharage njyana n'abana b'imfuvyi njyana n'abana wabo bakenye ntaco twari tubuze muhira papa ari mu engineer mama wanje n'umwigisha pension ubunya urumva yuko ntaco twari tubuze je nagenda kubyo ndangura isoja nkarangura ibiyoba nkifise seta wita gushika naho papa aje akabibona yaca biha inkoko ngo ndiko ndamumara amazi urumva itabi gucyo bukebuke hanyuma no kuvuga yuko abantu benshi ababona kumenga azotangura kurondera ubuzima aruko arongoye abona kumenga azotangura kurondera ubuzima aruko ahejeje ishuri no igisho ntimufatira umwanya wose cya jewe ndi kwishuri ndazi yuko nari mfise abapeti batembera mu ibarabara abagira aba marchambila badandaza amaesume badandaza amashuka bagifite ngahi Bujumbura mugabo no kuvuga yuko bisaba aha mu mutwe naye amaboko Imana yatubwira ukomeye ufise umubiri ubufise umutahe bisaba gusa kwiyumvira yego muri makera abajene ndabahanurira ico kubijanye no kwiteza imbere kandi umujene afise amafaranga urukundo rurizana kandi udafise amafaranga naho uzakoresha udashaka ni bya bintu uza gusanga za ndoto namye mvuga za wa mujene akiri ku myaka navuze umukobwa imyaka 6 umuhungu ni imyaka 4 za ndoto ziwe rero uza gusanga twaye nkubu yavuga ati jewe mbashaka umukobwa byibushe ukazosanga ariko yata amafaranga afise abandi bavyibushe nabo barafise abavyibusha nico gihe umva naheza ngo murongo na afise udufaranga aravuga ati nawe batavyibushe je ndazi ko nzomuhibi sironyonyo ndazi ku mapiza y'ivyibuhe nzomuvyibusha naco bitwaye mugabo urumva atafise avuga ati kare kambe gutwara nakaniya nandaza gusanga rero mu nyuma barataye abiwabo abo baronse barabataye kubera baronse udufaranga mu nyuma wa mukunzi wiwe agashacugunya kuri wa wundi w'indoto ziwe no kubakobwa birabashikira harabagenda kubagabo kubera ko peut-être abavuga ati kanje kuba ndarindiririye hajya kubera ko hari ivyo atakoze umunsi abahungu barakunda abakobwa bafite amafaranga n'abakobwa nabwo ati nimutakora ntuze mu mbaga n'abakobwa mu yaronde urazi ikintu gisarisha imagine nk'ubura umukobwa ungana gutyo wone ukaenda kubwira sheri wawe ngo ngurira isuti kameme cyangwa ngo ngurira impuzu yo musi nane nk'ubu wasanga rero hazingurira umutangiriye na ko ndakubwira gusa ko nivyo urashobora birasarisha mugabo naho marima ari tumwe ukwiye kwigurira ngurira utuvuta ngo amayinite ibazi ubuho ivyo amamega abashinga ntibagigura amafe akubwira ati uri hehe tubonane hama bavuga ngo ndaguconnect ndagupartage bwana partage room ifoko donc abajene muri rusange imico yose usanga iri bizarre ibintu byo gusanga ko baragenda gukundana barondera abashiri bangana n'abanakuru babo ubukene byose biva ku bukene ivyo gusanga ko baragenda mu bintu by'ubushwi hari ubushwi bw'ibintu bagira mu kinyegero mugabo bibonekana byo gusanga bariko baragenda mu bandi basangiye ibitsina ego buragenda bwibonekeza buke kandi bakwara bisi nigeze gufata enjo tugikora mu kajaga sanga abahungu bagenda barasomana ku bahungu navuye mu bisi nirukana ibarariraguye no mu Burundi byahashe ntabyo nayo migere mbona harate mbere wanashaka igihe kire oya ari ubuntu usanga bugenda je barantunga n'ukuri barantunga hano nigeze kubona yandikiye ibintu biri bizarre umuhungu irevre nta kintu ngaha mu gihugu bavuga ko babaha amafaranga bagiye kindi ibintu byagutyo mugabo ibi byose babiterwa no kuba badakuramo ku muhunzu ngo bakora kandi uza gusanga n'ibintu wanashaka ari amatoza makenda nakoze kuri ivyo ni ibintu ego irevre bibaha amafaranga yihuse mugabo gaza gusanga nta mwaka uyariye nta myaka ibiri uyariye ufuye bakwambitse pampers imagine none ya mafaranga nubwo bayaguhaye nubwo bayaguhaye nwe kutazoyajya ubundi uri kuronguka iki uyajya iminsi mike nicyo gituma basokuru bavuze bati nzojya bike amajyame hakirikana urambe hamuzobone umugisha wawe kandi nibaza ko atamuntu ariko arakora ibintu vyiwe nawe yotangura akantu gatoya ngo aburaho ashika ofete ni bya bindi byuko kudakunda tout simplement gukora ego tuto uri kuravugana tumena kubwira ko Imana ivuga ko ihezagira ibikorwa byo mugasanga nk'umuntu vraiment arafise amaboko nyine arakomeye mugasanga donc ibyo guheraho kingesombi nibaza ko ari bya bindi nyine byuko kudakunda gukora erego uri kurakora nta mwanya ufise kuja mu izo ngeso justement nivyo nigeze kuvuga bamwe baratangara
loka ya 2015 yego abajene bagiye barahurutura bamwe barapfa abandi baja mu busho abandi bagira gute bamererwa nabo no musi kandi babayeho nabi bateshije imyanya kubera iki kubera katacho bariko barahereza amaboko uno musi aho hamariye kuzira za bije hakaza za paeje baraba abajene bagaha imitahe bamwe si bose kuko hari gihe usanganye ne bamwe barandika bakabura abandi bakagira nsinzi mugabo urabona ko kameme igihugu nuko kumbure ubushobozi atari kirenga bazi kwagiza na effort bakavuga ati kadutange 10 million ku makoperative nubwo bamwe bage barayihombya kubera kutiyumvira bwa bundi no kuvuga ngo effort zozo zirabaho umugabo rero no kuvuga ko uno musi ugiye kugira sondage ahantu tugenda gukora ama reportage n'ahandi umva ko abajene hakuru uno musi ivyo biyumvira si ivyo kuja mu mabarabara si ivyo imigambwe umubwiye umugambwe arakwaza ati umariye iki dabo c'est ça bari kukivi benshi bariko barikorera ubu bari cyane mu makoperative gusumba mu migambwe no kuvuga wanashaka nkibi uza gusanga ngo urumva ngo je ndumukiwe ivyo uno musi umengo nibigihari kuko ari amakoperative aho z'abahutu n'abatutsi n'abatwa yego mugabo uno urumva ngo urabana ngo twebwe ngo abahutu urumva ngo twebwe abatutsi ivyo no musi ni usigara amara marugiye kuvuga ngo reka tugire ngo ibi nibi cyenagira ikigano n'abari bavuye mu busho bumwe mu myaka yahera atubwira ati nukuri twe baduhamagati tugiye muri kwiyamamaza vy'amahoro yego nitwa tuze ko ari bimeze uko mugabo none gashamba baca barijabukira abandi urumva ko rero abajene nukuri iyo abavyakunda mvise nk'ubushobozi novuga ati vy'ukuri abajene bose bace kukivi umujene wese aronka icakora mugo twizera ko bizokunda kuko nukuri nakakobesha naragiriye ibako ryo kuganira n'umushikiranganje mushasha baduhaye ugwaruka uyu ambassadeur Gervais abayeho nukuri mu mutwe nibaza ko abajene hazoba impinduka nini cyane ku bajene kuko ugiye kumuraba n'umujene no mu blues engene yimereye ku giswahili ciwe gusa nyene ni kuvuga we ahuye n'umujene murasho kumarana umwanya vraiment muko muraganira ibije arakunda abajene cyane gose rero je navyiboneye ko yego ntaba yumva ko ari umujene yo babara kiretse twisamaye ko je niko ndibaza ko uvuze ivyo bintu byo gukora cyane hariho ukungene baravuga muri iyi minsi ngo nta kazi gahari nta kazi gahari vya vrai canke nuko batabona bose bashaka kuba mu gisagara canke bose bashaka bwa buzi bworoshe bwa bandi bashaka bwa buzima nyine bwo gutangurira hejuru wowe uravye mu gihugu nta kazi gahari kweli kubera benshi usanga bariko bashaka kuvuga ngo hariya niho hariya buzi hariya niho bahemba konfirma ko akazi gahemba ku kwezi gashobora kuremaza umuntu ku buryo atazofata ashobora gufata kino yimariye yego uti gute none uno munsi ibintu vyirwa biraduga uko biduga nta mishahara iduga yego ugiye guharura umuntu umushahara yatanguranye mu 1990 usanga ari karahimwe uno munsi yego mugabe ibiharage bigeze kurangaye inzu zigeze kurangaye uno munsi bigeze kugwe guza gusanga umuntu ahembwa 50000 mugabe ugasanga yakagombye kuba mu nzu ya 200000 yego none bice bigenda gute nuko nyene twatomboye uno munsi igihugu kaba gisenga hari cyo bitameze sino abantu babonye bikorera impuzu birukanga kwa karabaye ifo rero kumenya yuko uno munsi rero twakagombye kuba ubuzima twobamwo ego kuronka akazi ko ukagohemba ku kwezi ni vyiza mugabo umuntu akagira na creativity ukiyumvira ati ejo canke hirya yejo je nzobaho gute nzotunga umuryango gute ukiyumvira ati ngo ndi mu kazi gahemba ku kwezi reka ngira akazi mbora hano kereke par ntanga akazi ku muntu umwe ankurikiranira detail y'ibisuguti detail y'imbombo detail y'itabi detail y'utuyoba detail urumva utuntu twagutyo ku buryo uvuga ati yandi ninahembwa nzokuramo yo kuri hinzu muri mwa amayinite muri mwa YouTube ibihumbi 5 bizosigara ndaca ndabitanga kuri kakaze mbere nongereza umutahe ibintu byagutyo donc ukiyumvira ati ko hageze ibi nibi mbega ruguru twe ntitufise imirima ugasaba muhira ukavuga ati nkeneye muri iyi saison imirima ibiri yego mbega kuharima bizontwara ngahe mbega imbuto zizotwara ngahe hama ni wimbura ugurishe wikenure canke wanashaka ni wanagurisha urashobora gutangura butike mu byo we wirimiye ugashira ngaho oya kandi bizogenda neza cyo canke hirya yejo ngo n'umusa wa jeune akubwira numuhari gusa gwe ngo wimane haye mandaye barakuri mu ma commentaire
bonye imana yaguhaye ngo ntibigire reka umuhari kura hama nawe iguhe ikura amaboko mu muntu none hari icyo mupfa n'imana nta na kimwe kandi bana iha bose erega ufite ikibazo ni gestion mbe uno munsi kuza gusanga umujene adashobora kurata nyoye moya yego cyata nyoye mbiri uno munsi zibiri nangahe si hafi bitandatu kabisa canka arenga uci ufata ukagwiza na 30 wumva amahera ngahe ku kwezi n'amahera menshi mu masaka 30000 yego maregasha uno munsi arabahembwa sase nkana uwo nta kazi afise mugabo ntarata nyoye uyu munsi ugiye kuraba abajene bafise ama Android atari munsi ya 500000 bangana gute iyo Android ni iyi shiri waraye neza shushu wafunguye shushu be ibintu byagutyo ugasanga nivyo Android ikiramufasha ubu abandi bariko bara making money bakoresheje ama Android ya yego hari abandi bazidandaza kugira ngo batangure bakore barabe wa mutayi wawe ukaba muri ya telefone yego none nimba ashobora kuronka telefone 500 gutatoronka umutayi 200 c'est dommage rero turacafise ikibazo mugabo ikibazo ntikiri kwa baba jeune nakubwiza ukuri ikibazo kiri no kubajejwe aba jeune kiri ku bavyeyi babo uno musi nta initiation ku ba jeune ihari uno musi nta nyigisho z'aba jeune ihari nuko president tubona wewe ashobora gufata kanya akavuga ati ndakeneye ko tuganira no kwaruka yego kandi birafasha biradufasha iyo byakabaye si bose baronka yo kwiexprima mugo kameme aba yabigishije bakumva aha bitanguriye mbwira abajene uno munsi ngene bifasha urumva urabona ko nyene la jeunesse canke rero naba ibintu byose by'ubu benshi barakumbuye kera barakumbuye kakanu ka kera kubera imico isa niyagira atitu kuko avant umukobwa aje kubaka yarabana nayo nasenge akabonana na nyina bakaganira mugabo uno munsi uwo kubaza nka ungana gutyo onya umaze kuganira incuro zingahe n'ibyo na santé reproduction na mama wawe usanga ari gake kubera wo mu munsi abari kariruka mu vyiwe umengo uno munsi umengo mu munsi yo kuruka mu vyiwe yego ariko bible nayo ivuga ati abantu banje bishono no kutamenya uno munsi umuntu uza gusanga hakugira ngo afate umwanya aje kwiga ko kutazogenda kwiga ngo ngene bubaho umugabo ngo nukugiye mu izone biziga nyigisho bayita umubano kutazoza kwiga ngene bafata umugabo neza ngo nikubera ugiye muri zone eka uno munsi nababivuze urumva ko batubwira ati eka murarenze imico bagati turabafunga oro byari bikenewe bareka kurenga imico bakarenga ibigo uyu munsi ugiye kuraba nta mugore atinya guca inyuma ni bake batinya guca inyuma abagabo babo abagabo ni bake batinya gusohoka ingo kubera iki inyigisho ninke ntibabona ivyo ari byo kandi ivyo bihanze vraiment nibaza ko biraca bikora no ku bajene ça tourne toujours autour ya bwa bukene ndiko ndavuga umugore ntazobona umugabo aza kumuhenda nico gituma no musi usanga benshi uza gusanga les patrons uyu munsi bafata abasekreteri babo nk'abagore babo bakaza gufata abakozi babo bagize abagore babo kandi basanzwe bafite abagabo babo kubera iki bwa bukene bashaka gukira n'ingoga bagashaka gukirana ibintu byinshi ice umwanya mutonya bagasanga ro bahebutse n'abagabo memema hari abagabo no munsi uza gusanga hari ibigore byataye ibanga uza gusanga avuga ati uyu mugabo yo marinambo yamara ku marinambo ngiriyo tudufaranga duke ngira ukuntu ugasanga hari urugora ahantu kereka ipara gwibungiwe ibigwara biri mu kugwica gace kwega kagaba kabandi kakiri jeune nibaze bakutwandikira nibaze sinzi bakubona ama message y'abandi bantu babubatse mugabo usanga hari abagore ahantu bavuga bati navuze ko hari n'abagabo biparika ngaha mu gisagara cya Bujumbura barahari abagabo biparika narabyumvise mbega ngo babita baki sinzi ikintu babita mugabo conze cyo mu gisagara bipfumenye n'ivyo ngaha mugabo nakubwije ukuri ahantu bahora baparika kera je nageze kubabona barambwiye ati uraraba ngaha bajya ntavuze kwiradiyo inshuro nka 3 ico gihe nasanze barimutse mukaba urumva ko uko igihe kigenda kirahera nuko by'ukuri barantunga mu gihugu mugabo inyigisho ninke nukuvuga bagwize inyigisho hari umuyobozi ajeje ugwaruka hari abajeje ivyingo n'imiryango social bariko barakora iki bariko bakwiye kugira ama descente bakaja kuri terrain bakamenya igikenewe mu gihugu suko amafaranga yinjira gusa mugabo burya ni ibi byo kugira ngo imico ikurikizwe akaranga gakurikizwe izi nyigisho zibeho ejo canke hirya yejo abantu bamerewe neza no kuvuga ingo zimeze neza n'igihugu kiramera neza no kuvuga ko hari injyane mu gihugu iterambere risubira inyuma hari injyane mu ngo plito iterambere risubira inyuma kandi risubira inyuma mu ngo ingo nizo zigize igihugu n'igihugu gice gisubira inyuma kubera iki benshi baguma bavuga ngo urumva ubuzima bwazimvye ni abakora barabaye baki
uyu munsi umugabo ava muhira ashwanye n'umugore wiwe ageze ku kazi ahita avurunganya akazi abakozi bose abita imbwa imihimbiri mwamishenzi imwe umugore ava muhira ashwanye n'umugabo ageze ku kazi apararanganya abasibariteri n'ibiwe bose canke n'abashefu n'abakibubaha ugasanga kubuze abantu mengo nabihevye nta kazi kabaye bama mu kumvikanisha abantu bama muri ibi na biriya umwanya w'akazi ni kuwa kanga ni sangapi ntuzoboneka ntuzokwigira uboneka none biva hehe biva ngaho nyene kubera iki ntanyigisha abantu benshi n'ukuri ntanyigisha bafise yego uza gusanga uno munsi abagabo bikina amatavu ko bashatse kwahukana vyama vyabaye kenshi ubuho vyabaye ugiye kuraba amanza menshi naye bariko baragenda bavanako hari ikindi kintu bavuze ngo bon uriko uraganira n'abantu ukuca mu bantu baraganira umuntu akavuga ati n'ikindi gikoza ama divorce y'ino munsi apa yuko bataba baravyigishijwe n'abavyeyi canke n'abari nasenge kumwe bagenda bivuga hariho wose akantu kuko umengo abajene buno munsi basigaye umengo bose bohungira mu rugo ugasanga umukobwa abuze uko abigenza yabuze uca akora kwa kundi nyene ugasanga ukavuga ati jereka kujya mugafisa amahera reka ngende then ugasanga ico yashaka yari amafaranga ntiyagiye kubaka uko abikunze cyangwa uko hageze bafise objective no munsi basigaye bubaka bafise imyaka mike cyane mbo hariho umuntu ashobora kuba baye ahantu akabona kumenga afashwe nabi ntiyidegemvya abantu benshi bumva bashaka liberté kandi baniye bafise urugo rwiwe ntihazo bari libre ibintu vyagutse akaba yumva yoja kurongorwa donc barongorwa nk'ubu wiyo kabaza ati we kubera iki warongorwa we kubera iki warongoye donc ikoze kariya Sterne Informamo niwe yanditse udutabo twinshi muri yo dikonje yanditse ati pourquoi je vais me marier ukandika kubera iki ngomba kurongora kubera iki ngomba kurongorwa hanyuma ivyo bitabaye biza kurangira wicuza uvuga ati pourquoi je me suis marié yes foko baraba benshi rero bagenda umengo barahunze yego ubu unya reforma iri mu bajene reforma iri mu bantu ni mu mashengero ni mu ngo nuko abantu birirwa mu misozi ngo bariko barasenga bariko imvura ikabakubitirayo ugasanga urugo donc hariho n'Imana mu kurema n'Imana mu kurema umuntu kugira ngo Adamu anezerwe nuko yabonye Eva mugabo uno munsi ntibikira umunezero ahubwo ni business babihinduye business ereka Bible niba basenga koko bati barimvira kuri Bible imbere yuko Adamu abona Eva Adamu yatanguye kugira iki yarahejeje ibikorwa vyo muri Eden yego Imana baje kumuhitongo iramubwira ati kurikirana itongo ndamuri ibikoko ati itamazina ibi bikoko no kuvuga ngo harakazi yego uno munsi abajene buno munsi yumva umenga aronse matera n'ubureta iyo sharongora nuko Adamu yamanje gutegura yaramanje arategura ivyama byari byuzuye hari byo kurya n'ibizira kurya n'iki ibintu byagutyo byose no kuvuga ngo ntanzara ariko bicira muri Eden mugo no munsi abajene batangura kurondera amafaranga ya dote batangura kurondera amafaranga y'ikado amafaranga yo kuja kwa Gerard sinzi ko hakire baho ntumaze barondera amafaranga yo kuja kuri beach imbere yuko barondera amafaranga y'ubuzima yabwiye ati byiza kugorondera amafaranga azobatunga imbere yuko murondera amafaranga ya dote ko dote zitegeko nta gitabo na kimwe cyerekana yuko umuntu ategeza gutanga dote kweri aho ibintu byavuye kwe ibintu byavuye gahimbo y'abantu bahaze n'amahoro ari menshi bashaka kuzana ibya reserve donc umukobwa ariko arakumviriza yariko yumva mu mutwe ariko amubiragiramwe mariage abanza amenye iki d'abord mbere yuko aja kubaka imbere kugira mariage ni yicare afate aplanifye wenyene afate urupapuro n'ikaramu yandike ati kubera iki ngoma nje kurongogwa canke arondera ibitabo anasome oya erega ibiri mu bitabo byose sukuri oya nk'icyo none asomye igitabo cyo mu Faransa none intumbero ituma abafaransa baza kurongogwa baza ko ariyo ituma abanyafrika barongogwa okay bahanure birasaba yuko bashiramo n'ubwenge rero no kuvuga yuko na planify avuga ati ngomba kuja kurongogwa kubera iki hanyuma acaraba uwo agomba kuja kurongogwako mbega ibi ngomba mu rugo arabikwije ntibagire twatuntu akora ngaha gacenge kizoze ngo I love you too ibyo nakanya gatozo bara birashobora guhinduka umanya mutowe yego siko bizo haraba ari indirimbo bavuga ngo bavuga abaririmba mu kirundi ngo giyuri nk'igizi ko zozuri oye sitegeko harabagenda ugasanga byose bigumye bimeze neza donc abyigeko yabyigeko mugabo abanza amenye kimujanye n'igiki ajanywe n'iki hanyuma undi agiye ko nawe ace rero
atohoze amenye ko nawe bya bindi bitumye agendayo ko nawe ashobora kubimworoherezamo. Yego n'abahungu nibaza ko ari uko donc umuhungu ageze mu bigero niba ukunda muri gera uzohava ugenda uje kurongoka ku muntu nawe yamenyereye kwirarira mu maveye y'amasengesho afite niyo ngorane isigaye ihari yimenyereye akarago ego akarago nabwo ngende muri gera bizogenda gute bigende byo kuvuga ngo nzomusengera navyo bimeze gute byo kuvuga ngo ndabizi ko aboregwa ndabizi ko ibikuno ku muganza wa Bibiliya itubwira musengera ati mugenda n'ubwenge ndakunda igitabo cyane cya Bibiliya sindagisoma nka kugira ngo ndondere ivyo nzoza kwigisha oya ahubwo ndagisoma kugira ngo ndabwenge buri hajya Bibiliya no kuvuga ico ushaka cyose muri Bible kirimwo ushaka gutunga biri muri Bible ushaka kugira mariage biri muri Bible ushaka kugira iri no kuvuga byose ntaraki mitavugako bisobanura kirero niba uvuga ngo urumva ngo nzomusengera wewe urinde ko yaciye imbere y'abavyeyi aca imbere y'abapasiteri n'abapatiri n'abandi muri Sunday school akiri umwana akaregwa n'abakozi b'Imana akaje kwishura akaregwa no kwishura n'abigisha akaregwa n'ababanyi akaregwa n'abandi urigikiwe ugomba kumuhinda ntushobora nimba ari kinani ukabona ko mutazobihuriza ko mureki justement nico gituma no musi usanga ingo nyinshi ziko zirasambuka nize wacu twebwe abakizwa hari ukuntu usanga mu kugenda nta bwenge dushiramo mugenda n'ubwenge ofete nuko utamenya ko 80% y'ivyo bizokuba ku rugo si indirimbo zo guhimbaza Imana benshi baba déçus sica gitabo umukobwa yinjira muri mwisengero misi yose umukobwa yirirwa mu misozi nyimba ari mu misozi numbaze kwigera njayo ega hariho n'abajayo kubwinyo ntuzi ko abafarisayo Yesu yababwiye ati ayo bamaze kuko babigira kugira ngo abantu bababone hariho n'ugenda just kugira ngo abantu bamushime gato ako kantu tukagaruke rega bagenda ngo bagiye kwemeza abantu ngo bagiye mu misozi ngo nibyo nako ndavuga ifo ko abantu batahura mbega umusozi Bibiliya ivuga ni giki ko bivuga ati ukeneye gusenga ja mu cumba cawe ahiherereye uga wisiga utuvuta ugaridirisha uje mu cumba cawe ahiherereye singomwe ngo nenda kwega ngo bararaba mpako ndiko kuvuga ngo shito baragarasa biga birafise umwanya wavyo no kuvuga hariho abantu simvuze ko abasenzi bose arabanyabinyoma mugabo hari abasenzi asenga by'ukuri oya ntiwakundira umuntu nivyo twako turavuga nk'ibi byo kuvuga ngo baje muri linye hari abaje by'ukuri ukabona ko yagiye na resultat yavyo kayibona agasenga akinjira mu rutsinga mugabo no munsi uza gusanga abantu no kuvuga abari mukuri ni nka 40% ega 60% barapanga ibintu kwere kandi uza gusanga ni kopie kora amajambo bavuga yari nyene donc igare rero bagenda n'ubwenge bakura amaboko mu mpuzu bakore umwanya wo gusenga ubo gusenga umwanya wa sherishushu ubo umwanya wa sherishushu no kuvuga ngo bakinane n'umwanya umwongeza navuze ngo time is money hayo umuntu aguhombesheje isaha zibiri isaha imwe abagombeje amafaranga menshi cyane donc wowe uravuga uti bagenda n'ubwenge kandi nivyo je nibaza ko umuntu wese yogenda n'ubwenge gaheze mu bigero akavuga ati je nkeneye kubaka agenda n'ubwenge areka kugenda gusa araba nkuba hariho cinye ubusa inkutwe turatera kare umuntu yavuze ngo ntegezo twara umukobwa muri iryo shengero just ko injira muri iryo shengero kumva ko ico mutwadira je rero nibaza ko okay tubose gato inyuma kuri tubigenze gute numva ibyo wahora ukunda kubigisha kenshi wabivugiye ngaha wowe tubigenze gute y'uno munsi ubona ushaka kwigera hehe tubigenze gute y'uno munsi ni yeje we utegura ko tubigenze gute izoshikira bande wayisizeho pour quelle raison donc yo ushaka kwifasha cyane bande uno munsi nshaka kwifasha cyane ugwaruka kurumva ni nivyo ugwaruka cyane kugira ngo ruze rukure ruvamo abasore bavemo abapapa beza abakobwa n'abavemo amama beza yego naye handi ho urumva ni za gusanga narakunze turafise umutama bita Socrate Socrate ni watanguye kwigisha ingo n'imiryango yego yaroroye novuga korora sindi ba yarareze aba jeune kuburyo bonyine babaza ati none ga mutaha byukuri turongore canke tureke ko afite umugore mubi yagwanye yo ngabire yo kwigisha aba jeune yego yitwa Xantippe uwo mugore yarashaka gufata indobo akagenda gahiga hano hari abana ko muri ni Greater Division niyo bagura umukoyo agafata umukoyo wuzuye indobo agasuka kuri wa mugabo musanze muri sara ari karigisha mugabo wiwe wakicucu we pa
enda abantu rero kuvuga jewe indoto yanjye nari numva ko nari nkwiye gushigikirwa ubwa mbere n'Imana yego kugira ngo abajene bagire aho bavuye bagire naho bageze kandi ndazi ko Imana izomishoboza izomishoboza kuko navuga yuko yaratewe cyaratewe n'umudayimoni kugiye kuraba nk'ikiganiro natangiye kugira muri 2017 ni ikiganiro citabwe n'abantu hafi 3000 yego abajene gusa bavuye Muramvya bavuye mu Bukeye bavuye n'amakinga bakamanukana benshi cyane ku buryo buzuye ishengero hasi hejuru no hanze hose ndakunda gushira kuri stati canke no kuri Facebook nawe bishizeko gwari urugendo rutoroshe mugabo byukuri byari byo ko nagenda no mu ntara bakanyakira hanyuma rero harabangwanya akambwira ati jahiye hari uburyo nakora nahembwa ico gihe umengo 665,000 nkamenya ko nkura amafaranga ndi hinzu nkamenya ko nkura amafaranga y'urugendo jewe n'umuhungu twakorana ko Desire Damu arawe Imana muhezagire nawe kandi yaranamuhezagire no munsi n'umu patron wageze kuri arandense yego hanyuma no kuvuga ndanabinezerewe cyane gose nawe narabize ndayo rero mugabo tukamenya ko ayo mafaranga niyo tuza gukuramo imitahe ama déplacement mugo twaza gushika dusanga abanyagihugu badufatiye ama hoteli gusa baratubabarira aribyo twagira kenshi twavayo mu ijoro hakiri kare gose yego kuko aho twaza basigara baraza kuturondera inyuma y'inyigisho ko ndoje inyigisho twarakira abantu umwanya muremure mu nyuma tugaca mu gatondo bakazinduka kuri hoteli twaraye bagasanga ro twagiye ko twadufise izindi gahunda twinyabije nta mpusha nta haki gusa impusha twazisa muri mu province rero mba bimaze guhagarara mu province hari abakonseye badupropose mu commune tukagenda nk'iyo za Cibitoke bagivyo organizwe na commune n'amakamba ibintu nk'ivyo nyene vyarabaye ariko rero ndipfuza yuko igihugu cyose dusubira nkuko twari turi kera tukigisha abajene tukigisha abantu bubatse ego irevre Desire nta mwanya gifise mugabo hari umwanya naziko urondera yego kuko n'umuntu nawe nyene gushika no munsi ko naho ndamubwira ati ndagukeneye mu bijyanye no kwigisha abajene ni director chaza kandi Imana muhezagire yagize nawe nyene na projet y'iradio nawe nyene acahitira kwigisha nyene kwa kundi n'abajene no kuvuga ni inspiration yiwe nawe nyene mu bisanzwe yego hama rero muri rusangi ndumva ko intambwe nkeneye nifuza nuko abajene bose babayiveye surtout no kwiteza imbere yego okay urakoze cyane gutanga impanuro kuko nibaza ko abantu bazogira amahirwe yo gukurira ikiganiro antu kwazo kwiga ibintu byinshi kandi ntitwavuze ku ruhande rumwe twavuze ku mpande zose babakira bato bababubatse nibaza ko bazokwiga wewe wumva arakaye kajambo kanyuma wobwira abariko baragukurikirana haba muri abo mu nzego wavuze ati nshigikiwe ukunuku byogenda neza bose n'abadukurikiranye ni iki kintu yovuga ati uwakurikiranye iki kiganiro asigarana iki kintu basi akanyuma ntagire mfe akantu kanyuma muri iki kiganiro bona aho byoshika ntacu nasho bitwaye kuko umuntu umwanya ugeze ntasimba hanyuma no kuvuga yuko ubwa mbere bwo abajene cyo nabwiye nta byinshi no garukako nuko umujene adakwiye kujya umuhari yego yinge nabayeho ariko akwiye wenyene kurazwa ishinga kurara ataryamye kwirirwa adasinziriye ariko yiyumvira ati ni gute notera imbere uwo n'umujene kese so umuhungu canke umukobwa bose bakeneye iterambere kuko baje kubaka bateza guhuriza hamwe abapapa n'abamama bakamenya yuko Imana uwihezagira ntihezagira ngo ni kubera urinze kudekona ntiguhezagira ngo ni kubera urinze guhemuka ariko ni vyiza yuko uturya ukicara umwumvikano wawe n'umugabo wawe umwumvikano wawe n'umugore wawe nico kintu gizotuma Imana ibahezagira cyane sukuvuga ngo nuko ngo ubonye ngo ukanura amaso n'umwanya mutonyi ivyizi n'umwanya muto kandi amafaranga aragenda babwira arimuka yego cyenda za ababosi benshi narinze nkiri umwana ababosi benshi uno munsi batagira n'ikinga aho kantu korera batagira n'ikinga none abahahamutse babahamukira uno munsi bari hehe no kuvuga kuri leta naho leta irakwiye kwitaho gwaruka leta irakwiye kwitaho inyigisho na cyane cyane zo gwaruka nta nyigisho bafise abajene bakaba arigisho guhera hariya mu gihugu hagati bashireho programme
ije ryo kwigisha abajene guhugura abajene mu mitwe hariho abantu bari insuri turafise abajene ngahanya barize nuko ngaha bemera abize hanze sinzi hariho abantu bashobora dimwe baganira no gwaruka bashobora kuganiriza ugwaruka bakumva ko baganiriye bikeneye ko baronka formation bakabaha izo formation babaha abantu babigisha gukora ama business plan babahe abantu donc ugwaruka wigishwe koko bafata uwo mwanya nibaza barafata n'imiburiburi mu kwezi abajene bakaronka abantu babigisha mu ntara bakaronka abantu babigisha mu makomine bakaronka abantu babigisha ku mitumba bagatangura bakagira n'ibintu by'ama competition y'ama projet bazogera kure kandi bazona ko n'igihugu kigeze kure nta kavuyo nta kintu kimwe uzosanga kizosubira gupertiriba abajene hanyuma no kuvuga yuko kwa ya entreprise yego ama entreprise yibuke cyane abajene yibuke cyane abajene kuko nibo ubwa mbere bari fort mugabo no munsi sinzi nivyo hari abariko barakoresha abajene mugabo abajene hano bariko barakoreshwa henshi bahembwa amafaranga make uravye inguvu batanga n'amafaranga bahembwa ntaho bihuriye ntaho bihuriye vraiment ifoko baraba aba bajene bakiri apte babahi inoti hama bakore uza gusanga abantu bariko barahembwa amafaranga menshi usanga n'abashefu yego babatamagenda mu birageze agacatangura gusinzira umujene karakombata 70 50 problème ya baba motive babaho ubuzima hama babigisha barasho nuko abajene b'abarundi ikimenyamenye nuko bagirirwa amahirwe yo kuja hanze nta mwaka maratara mu boss direct acaronka amafaranga kubera ko ahembegwa ico yakoze bari active mugo ngahuza gusanga ngurumva ngo bawihanganye ugize urareklama ati none basi nta kuntu mwotwa ngani 10,000 we nani akazi gakeneye benshi bacatse ubu yego Imana idufashe kabisa aha Lenine Manariyo urakoze cyane kabisa nanje ndabashimiye iki kiganiro je nifuza ko kizoshikira ministre de la jeunesse yego n'umujene nibaza kuzomushikira n'abandi benshi cyane nibaze ko bagusubiva kuri Facebook bose bazokurikira ikiganiro kandi baza ko bazokura inyigisho ntaco bitwaye yego hamaje ikindi kintu nosaba nuko abantu bazokurikirana iki kiganiro bashobora basi nubwo atoba ari wo ministre je numva ko sponsor vraiment basi ugafasha abantu kujya bahora bafasha kera uno musi yagiye mu kindi kiganza je ndumva igihugu cotera imbere we nawe siko bibona sponsor ambe nkeneye je amafaranga nuruhusha rwo kwigisha abajene uruhusha no gutahura yuko ivyo biga atari kurenga imico atari kurenga akaranga k'igihugu na ubu baratinya kwibabwira mugabo barabizi ico gihe nabikora nuko nabikorana jewe ngira ngo nkiri umwana ubu ndiko ndasaza ndamaze kumenya bibi ndamaze kumenya vyiza natewe antuka dufashe tuvuze ati dufate inzira tuje ku kivi twigisha ugwaruka vy'ukuri ndazi yuko mu mezi 3 mezi 5 abajene bageze ku rundi rwego yego Imana rero guhezagire cyane amen kandi ukoze ikintu kidasanzwe twizere ko niyo twazwa no kugukenera kukwifashisha kugira ngo ufashe ubwaruka bwacu zo kwitaba ndabikora nk'umuhamagaro sikiraga okay murakoze cyane ariko badukurikiranize ko mwaka ibintu byinshi cyane byinshi kandi bizobafasha prochainement ufise ikibazo canke mbere nini birashobora gukunda wowe urashobora uhorogira suivi ku muntu wagiriye wewe nyene wafashije donc araba nta bantu bakurondera kuvuga ati barandondera none bo orienta ahantu bagusanga narabimaze akenshi mba ndi muri Kibunowa Kigobe niho nkorera niho hari umuvyeyi yandeze ni Rema FM gushika no munsi vraiment ndahita umuvyeyi kuko aho navuye naho ngeze nagiye nkanuzwa nayo ego hanyuma rero nuko abashaka kunsanga bishitse ari cihuta ashaka kuntelefona ashaka kuntelefona kuri 79 amajana 7 na 72 amajana 8 na 54 ibi ndabitaba gushika saa 6 y'ijoro ariko inyuma saa 6 ndacenda kazini subira kwakira umuntu navuye muhira no kuvuga kuva isaha imwe n'igice ibi ndabihisemo kubikora kuko nzi neza ko hari abantu bazogukenera numvise mbengo muri hari abantu bazokenera kwera ibintu bavuze nanje byankoze naje numva mbengo nzova ndakenera Prophète Mignon urakoze cyane tuzosubira mu kiganiro gikurikira ciao ciao
ciao